Namwe barundi mwese ndabahaye ikaze, nizere yuko aho muri mwese uyu munsi muwibuka, umunsi w'incamugongo, umunsi twese twumva inkuru yuko Perezida Nkurunziza yagandaguwe, twacitse intege, tugwa igihumura, bitunanira kwemera, bitunanira kwakira. Jewe haciyemwo amasaha arenga 28 ntaravyemera, kuko sinari nzi yuko ku vy'ukuri Perezida Nkurunziza bomugandagura nkuko bamubwize. Uyu mwaka ugize kabiri twibuka igandagurwa ryiwe, aho yagandaguwe mw'ijoro buca itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu, mu gihe umutambukanyi wiwe nawe yari muri Kenya, abenshi muravyibuka. Iyi nkuru n'uno munsi iracanjya mu mutima, kuko umwaka uheze vyarananiye burundu yuko nkura kwijwi ngo mvuge yuko burya ngo mu Kirundi baca umugani ngo havugwa uwo bubezwe ngo uwo buteruranywe n'akebo ntagira ico avuga. Ku vy'ukuri ubwanje bwateruranywe n'akebo. Birababaje kubona leta y'u Burundi yamirika iriyicira leta, bisigura yuko abenshi baharanira kuja muri politike ntabwo baharanira kuja muri politike ngo barondere amahoro, ahubwo baharanira kuja muri politike baronke opportunity yo kwica. Perezida Nkurunziza yaragandaguwe, agandagurwa n'abiwe, agandagurwa n'imbuto mbi zari zimwibitse iruhande batazizi neza, agandagurwa kubera isamara ry'abahutu, kuko murabaza abahutu bahimvye ikiyeri n'inyama n'umuceri katakindi babaza ari ukugona, umugabo muzima baramugandagura. Ariko bamaze kumugandagura batuzibagije batwumvisha yuko ng'umugabo yahitanywe n'umutima, ariko basanga abarundi twaramaze kwikangura, amafyitifyiti ntakidufata, ububeshi ntibukudufata, abarundi twese twarase kuvyemera. Nta murundi n'umwe ndumva muyaga muri prive avuge ngo ego ngo perezida yishwe n'urw'akarago, nta n'ubu umuti. No muri abo bategetsi bari mu gihugu muyaze muri prive bakubwira ati yaragandaguwe. Ikibabaza rero ngiki, kibabaza n'ukuntu yagandaguwe, aho iperereza ryociye rikara ngo bamenye aho wamugandaguye, aho iperereza ryociye rikara umudogiteri yaramujejwe abazi uyo yarari, aho iperereza ryociye rikara abo bari kumwe ku munsi yari kuraba umupira bavuga ivyabaye, aho yaraye bavuga sekirite yari ihari, baperereza bari bamucungiye umutekano. Kaciye kaba akamizwe n'ingoma mu bantu bashatse kubishira hejuru, basaba yuko ipererezwa ryokorwa bakamenya icamwishe. Benshi baratotejwe, hariho n'abafunzwe bahogwa ko bavuze yuko hakwiye gukorwa iperereza. Hariho n'abandi bahamagawe babwirwa ngo wa mugabo mwari mwishimiye arapfuye, tuzoraba amanyama yanyu. Abo abanwani ba CNDD bagahamagara CNDD-FDD, abanwani ba CNDD-FDD bagahamagara abanwani nyene ba CNDD-FDD bari kumwe ngo ka kagabo mwahora mwishimira bashaka aragiye ngo tuzoraba ico ngo mubandanya kwishimira. Numubabaro ntangere, numubabaro. Urupfu rwa Perezida Nkurunziza ni ikimenyetso c'uko abahutu iyo bahaze ubutegetsi barasamara gose. Uwari umwasi abahindukira inshuti, uwabahekuye abahindukira umuvyeyi, uwabapfakaje abahindukira cambo, uwabimye abahindukira uwabahaye, ariko uwabahaye bakamwibagira. Vyiza Perezida Nkurunziza yakoreye igihugu c'u Burundi, intambwe yadushitseko, yadushikanyeko kugeza n'uno munsi, iteka yaduteye mu makungu, akadukura ku imbuga z'abakoroni zashaka kuduhonyanga nk'uko umenga turi ubwondo, akerekana yuko nubwo turi igihugu gito c'abirabure kidasigura yuko turi imihimbiri, bidasigura yuko turi imbwa, bisigura yuko turi bato ariko bijambo. Perezida Nkurunziza yarabidushikanyeko. N'uno munsi Uburundi buzwi n'amakungu kubera Perezida Nkurunziza.
Rero abarundi kazi muribuka yuko yitaba Imana mu majambo yavuzwe ukurikiranye baravuze yuko yariko arandika ibitabo batwemerera yuko ngo ibitabo bigiye gusohoka ngo ubwo nyene ngo nta gihe kinini ngo kigiye kuzohaca ibitabo vyiwe tutabibonye kuri Amazon, tutabibonye mu mabiblioteke yose ashoboka, mu masoko yose ashoboka y'ibitabo, kuko yari yarangije kuvyandika. Kandi ntushobora kubandanya wandika igitabo cy'umuntu atakiriho. Mu ncamake iyo umuntu yakarandika igitabo akavuga ati nubwo noba napfuye muzogisohore, harya yaragejeje ni harya, nta muntu yemewe gukuraho akaburungu, nta muntu yemewe gushiraho akamugina, nta kintu kimwe uba wemerewe gukora. Ico ukora nimba hari impapuro z'inyuma y'igitabo ni ugushiraho amafoto yiwe bagasigura aho yarangirije ko yaciye yitaba Imana. Conyene ivyo bitwara iminota ingahe? Nta n'iminota 5 bitwara. Ariko kugeza uno munsi ivyo bitabo vy'umuhisi ntiturabironka. Uno munsi wo kwibaza ati kubera iki batarabisohora? Jewe nk'umunyamakenga nikeka yuko bariko barabiserengura, baraba ivyo yanditse avugisha ukuri babihindura, baraba ivyo yanditse agaragaza abo yarazi bari muri hafi ariko azi karabansi biwe, ubu undazi nivyo bariko barafuta, bashiremwe amantu z'amajerekani yabo baduhende yuko ari president yavyanditse, kandi president Nkurunziza atigeze abikura mu kanwa. Nico kintu mbona. Canke hakaba possibility umudamu wiwe akaba azi abamwisha, akabona ari nabo bashaka kuvyinjiramwo bo ngo babironke munyisha, akavuga ati ibitabo ndabibitse nzobisohora mu gihe kizoba kigeze ciza, abana banje bamaze gukura bakamifasha neza, kuko barya abana nubwo uriya Teri afise ari mu koroneri, ariko imyaka uyigereranije aracari umwana cane, ntarashika mu gihe ubwenge buri well formed kabisa bwo kuvuga ngo yo kurikirana ibintu nk'ivyo mu buryo buzoba iragirya kazoza. Niko novyibaza. Ariko biragaragara yuko bamuhemukiye umunsi bamwica, bamugandagura, bamuhemukira mu buruhukiro. Tubibutse yuko base kumushira mu buruhukiro bakanka kumushira muri freezer zirya mashini zibika abitavye Imana kugira ngo imibiri ntiyononekare, banka kumushira y'umubiri w'urononekara, bongera banamuhemukira uburyo base gusohora ibitabo vyiwe, harimo n'uburyo bafashe umuryango wiwe bakanka kuwuha amahera ya retirement yategerezwa gufata, kuko n'ubundi yari yamaze gusa n'utangura retirement, yari yamaze kwatira uzomusubirira. Ivyo vyose nta na kimwe bashitseko, ariko ibi vyose biri ku gatwe kabande. Ibi vyose bizohabazwa abahutu. Abo bansi b'u Burundi, abo bantu bavukiye Burundi bakigira abarundi, baraja ngaho bakajegeza igihugu c'u Burundi bakagicakara bakakigira itobasoko. Abahutu nabo n'abatutsi bamwe b'umutima bakicecekera ngo ntaco bitwaye. Ariko impera n'impera nuko bariko bagirane, bariko bahishirira ikidunduri umunsi babonye kimenetse, abanyagihugu akabonge kabafashe neza bakavuga ati enough is enough. Leta imaze imyaka myinshi ariyo yica abarundi. Leta y'u Burundi kuva ishingwa yica abarundi, kugeza nino saha irica abaperezida, irica abanyagihugu basanzwe, ariko hazogera igihe abanyagihugu bashishwe neza, abanyagihugu nabo bagaruke leta. Ico kizobaho, ito gihe kizobaho bibandanije uko abaperezida bicwa, ivyabishe bakabihisha, abanyagihugu bicwa, nka genocide yo mu 1972 murabona ko yase kwemezwa, nta munsi uhari wo kwibuka ababo. Ivyo vyose nivyo ivyo banyazwe nta numwe arabisubizwa, kandi bimwe bivyicayewe ubu n'abahutu, kuko abatutsi bari barabinyaze ubu babidandaje ku bahutu. Abahutu nabo kubera ata mutima w'urukundo bafise hagati yabo bakabivyagararamwo bazi ko bicaye mu vya bene wabo. Ni umubabaro cane. Rero mwese mugira ibihe vyiza nakagaruka.